Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saha 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese abahisemo guteramana natwe kuri no wa gatanu itariki 3 z'ukwa kabiri 2023. Izi ni ngingo nkuru. Umwungere wa Eklezia Gatolika Papa Francis ari mu rugendo mu gihugu ca Sudani y'Epfo, igihugu gisanzwe kigeramiwe n'intambara yo hagati mu gihugu hamwe n'indyane za politike. Mu Rwanda sentare y'intango ya Nyarugenge yahanishije umwana w'imyaka 14 igihano c'imyaka 2 isubitswe nyuma yo guhamwa n'icaha cyo kudandaza ikiyovya bwenge. Aho mu Rwanda kandi havugwa impanuka ku bubiko bw'ibigori bwa koperative yo mu karere ka Gasabo ahasize ubuzima abantu bashika 10. Mu Burundi ibanki nkuru BRB imenyesha ko ibaye irahagaritse vy'agateganyo iyandikwa ry'amashira hamwe mato yo guhanahana amafaranga kubera ikibazo cyo kurengera agakora ivyo atemerewe. Ko kwakira amadepo y'abantu cyangwa ugasanga baratanze n'amakredi ku bantu atarabanywanyi, ugasanga bashaka barakira n'imishahara y'abene gihugu kandi batabirekuye n'amategeko. Twafite kandi ikiganiro baza muganga no makuru hagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Ivyo vyose banza mutega amatwi incamake y'amakuru ya BBC mushikirizwa na Florentine Kwizera. Dahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umushikiranganje w'imigenderanire Anthony Blinken yasibije urugendo yaramaze igihe yitegurira gwari kumujana Beijing mu Bushinwa. Aho ni nyuma yaho igipira canke ikibumbe kijejwe kugenzura ikirere c'Ubushinwa kibonekeye hejuru y'ikirere ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa buremanga kwico kibumbe kigendera hejuru cane y'ikirere ari cabwo, ariko bukemeza yuko cari ico gukora ubushakashatsi kwihindagurika gibihe kikaba cagurutse gushika kure kirazimira. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Ubushinwa bwineguye kuri ivyo vyabaye. Ababa muri leta ya Montana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga yuko babonye ico kibumbe kiguruka hejuru y'akarere gasanzwe karimwo ibigo vy'inguvu za nucleaire. Anthony Blinken yari yitezwe kumara iminsi itari mike Beijing mu biganiro ku bibazo bitandukanye biri hagati y'ivyo bihugu vyompi. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francis yakiriwe n'impundu nyinshi igihe yashika muri Sudani y'Epfo mu rugendo ubutegetsi bwa Vatikano bwise urugendo rwo gushengerera amahoro. Papa yasanganiwe ku kibuga c'indege ca Juba n'abakuru b'amashengero y'abakirisu ya Anglikane mu Bwongereza na Presbyterienne muri Ecosse. Bose bajanywe no kurondera guhuza abo muri ico gihugu bagizwe hanini n'abakirisu bahanzwe n'injyane zifatiye ku migwi y'amoko kuva ico gihugu cikukiye harashize imyaka 12. Userukira ishengero rya Ecosse Reverend Dr. Ian Greenfield yavuze yuko abo bakuru b'amashengero uko ari 3 bajanywe n'ubutumwa bw'amahoro. Amatorero yumva ko ubwo twese uko turi 3 turi hano tubahagarariye bose, ibyo birongera imbaraga mu kubasabira amahoro, ubwiyunge no kubabarirana. Kuba abanyasudani y'Epfo bagera kuri miliyoni 10 no kuba umubare w'abishwe mu ntambara ukabaka 500,000 birashoboka yuko nta numwe utaragizweho ingaruka n'iyi mirwano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero hari icyuho kimbitse mu mitima y'abanyasudani y'Epfo kubera abo bavuze. Mu gutunganya urwo rugendo Papa Francis yashikanye isezerano yari yaremeye muri 2019 byo kugendera ico gihugu ca Sudani y'Epfo igihe yakora ivyatangaje benshi mu gusoma ibirenge by'abategetsi b'ico gihugu bakeba bari bagendeye Vatikano.
ubuzi bwariyongeye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi guheze kwa mbere, aho hiyongeye ko bushasha bugera ku bihumbi 500. Ubushomeri bwaragabanutse kugera ku bice 3.14%, urugero ruto rutari bwaboneke mu kiringo c'imyaka 50. Abihweza utuntu n'utundi bavuga yuko bitangaje kubona ukuntu ibyo biharuro byifashe neza na burya bihuye n'akigoro k'ibanki nkuru y'igihugu ko kugabanya iduga ry'ibiciro mu kuduza urugero rw'inyungu ku ngurane. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ariko arabonana n'abategetsi b'ubumwe bwa Buraya ku mugwa mukuru Kiev, umubonano yizeye gusaba yuko Ukraine yonyarutsa kwemererwa kwinjira muri uwo muryango. Uwo mubonano na Charles Michel hamwe na Ursula von der Leyen niwe wa mbere ukozwe muri urwo rwego kuva mu kwezi kwa gatandatu Ukraine ihawe uburenganzira bwo gusaba kuba umunywanyi b'ubumwe bwa Buraya. Bwana Zelensky yifuza ko ibiganiro kuri ico kibazo co kuba umunywanyi w'ubumwe bwa Buraya bitangura muri uyu mwaka nyene, ariko uwo muryango usa n'utahaye agaciro ico ciyumviro. Ujejwe imigenderanire muri uwo muryango Joseph Borrell nawe nyene ubwiwe ari Kiev yatangaje iyindi fashanyo ya miliyoni 27 z'amadolari zizofasha gutegura ibisasu vya mine mu turere Ukraine yakuyemwo ingabo z'Uburusiya. Abategetsi mu buraruko bushiruse ruko bw'Ubuhinde bavuga yuko bataye muri yompi abantu bagera ku 1,800 kubera icaha co gushingira canke kuranga ku bashaka kurongora abakobwa batarakwiza imyaka. Umukuru wa leta ya Assam Himanta Biswa Sarama yavuze yuko ingeso yo gushingira abana yatumye urugero rw'imfu z'abana n'abavyeyi gwiyongera cane. Inkuru ya Ambarasan Etirajan muyishikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Abayobozi muri leta ya Assam bavuga ko abafunzwe ari abo mu idini ya Isilamu, abahindu, abakristo ndetse n'abandi bo mu miryango y'abasango butaka. Ministre Himanta Biswa Sarma yavuze ko yategetse igipolisi gukoresha imbaraga bazirikana ko hagomba kubaho icyo yise ukutihanganira na busa icyaha cy'ihohotera rikorerwa abagore. Yavuze ko bishoboka cyane ko n'abandi bantu bashobora gutabwa muri yombi barimo n'abafasha kwandika abana bashyingirwa bakiri bato mu ngoro z'abahindu ndetse no mu misigiti. Imyaka mikeya umukobwa yemerwa gushyingirwa ni 18, ariko kenshi iri tegeko ngo ririrengagizwa. Imibare itangwa na Loni igaragaza ko Ubuhindi ari igihugu cya mbere mu isi kigaragaramo imibare y'abakobwa benshi bashyingirwa bakiri abana, abagabo bakaba 1.5 miliyoni batarageza ku myaka y'ubukure bakabashyingirwa buri mwaka. Ndangirize aho mu Buhinde nyene, aho ibikorwa by'inama nshingamateka na nkenguzamateka byungururijwe kuri ndi sango kubera kaguma kadutse igihe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yasaba yuko hokogwa amatohoza ku itakaza ry'agaciro k'imigabane y'ikigo Adani c'urunani rw'amashirahamwe y'ubudandaji n'amahinguriro. Bamwe mu bashinga amateka bikoze mu gahogo batera amajambo yo gusaba ko ho umugwi w'inama nshinga amateka wo gukora amatohoza. Imigabane y'amashirahamwe yo muri uwo mugwi Adani washinzwe na Gotan Adani yatakaje agaciro ka miliyaridi 100 z'amadolari mu ndwi iheze, inyuma y'amakuru yaturutse mu kigo kijejwe gushora imitahe co muri leta zunze ubumwe za Amerika carega urunani Adani gukoresha amayeri no kugira imyenda y'umurengera. Bwana Adani yahakanye ivyo aho yavuze kuri televiziyo y'Ubuhindi yuko kuvuga yuko itunga ryiwe rifitanye ubucuti rifatiye ku bucuti nako afitanye n'umushikiranganje wa mbere Narendra Modi ngo ari ibintu bitafise ishingiro. Hob arakoze Florentine Kwizera. Tasubiye ko hamwiriwe mwese duhere mu Rwanda hose ntare y'intango ya Nyarugenge yahanishije igifungo gisubitse c'imyaka 2 umwana w'imyaka 14 yagirijwe kudandaza ibiyovya bwenge. Uyu mwana tutavuga izina mu ntumbero yo kumurinda ngo ntamenyekane yatawe muri yombi mu mpera z'umwaka uheze asanganywe udupfunyika tw'urumogi. Uyu mwana ngo yaremereye abagenza cyaha ko yacuruza ugo rumogi ariko ko rwarugwasi. Umucamanza yavuze ko yaciye inkoni ngufi kubera urugero rutoyi rw'imyaka y'uwo mwana. Kigali ni nkuru ya Jean-Claude Mwambutsa.
nta muburanyi n'umwe uri mu rukiko yaba umwana uregwa cyangwa umushinjacyaha. Umucamanza yavuze ko uyu mwana ahanishijwe igifungo cy'imyaka 2 gisubitse mu gihe cy'imyaka 4. Uyu mwana kandi yategetswe kwishyura ihazabu ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ntihavuzwe aho uyu mwana azakura ubwishyu kuko umwana w'imyaka 14 atemerewe gukora kandi akaba atagira imitungo. Yavuze ko habayeho guca inkoni zamba kuko umwana yaburanye yemera icyaha ndetse akanagisabira imbabazi. Igihano gito ni nacyo cyari cyasabwe n'umwunganizi we Camille Niyotwagira wasabaga urukiko kudohora hagatangwa ibihano bito nabyo bisubitse kugira ngo umwana ashobore gusubira mu ishuri. Umucamanza yashimangiye ko yazirikanye ikigero gito cy'imyaka y'uyu mwana kuko atarageza ku myaka 18 y'ubukure. Itegeko ryemera ko uyifite wakoze icyaha agikurikiranwaho nk'umuntu mukuru. Iyo hatabaho kugabanya ibihano hari gutangwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 iyo wakoze icyaha yujuje imyaka 14 ariko atagejeje kuri 18. Igifungo cy'imyaka 10 ni nacyo cyari cyifujwe n'ubushinjacyaha, nabwo bwari bwavuze ko bwasabye gitoya kukuregwa akiri umwana. Umucamanza yavuze ko umwana uregwa yashowe mu byaha kuko yakuriye mu muryango ucuruza ibiyobyabwenge, dore ko na nyina umubyara afungiwe iki cyaha. Inkuru y'uyu mwana yaravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, benshi bavuga ko yafunzwe afite imyaka 13. Iyi myaka ni nayo yari yatumye benshi bibaza ukuntu umwana nk'uyu muto yakurikiranwa mu rukiko. Gusa bitandukanye n'ibyari byavuzwe ku izi mbuga, umucamanza yavuze ko uyu mwana yakoze icyaha mu mpera z'ibihumbi 2022 afite imyaka 14 kuko yavutse mu mwaka wa 2008. Yatawe muri yombi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize ubwo abashinzwe umutekano bamusangaga mu rugo iwabo. Muri urwo rugo ngo hafatiwe udupfunyika 51 tw'urumogi. Umwana yemera ko yarucuruzaga ariko rukaba rwarurwase. Ni urubanza rwabereye mu muhezo. Umucamanza yemeje ko umwana agomba kurindirwa umwirondoro. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Tugume mu Rwanda havugwa impanuka ku bubiko bw'ibigori mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Hakaba rero hasize ubuzima abantu bashika 10, abandi batari bake barakomereka. Ubwo bubiko n'ubwa koperative yitwa Abaharanira Ubukire Gasagara ngo bukaba bwari bwuzuye ibigori ku buryo bw'ikirenga, ngo ivyo bikaba bishobora kuba ariyo mpamvu yateje iyo sanganya. Navuganye n'umwe mu banyamuryango b'iyo koperative yarahari igihe iyo sanganya ryaba, Samuel Nzeyimana, yatanguye ambwira uko vyagenze. Nanjye rero nari nsohotsemo, ngeze ku muryango nsohotse n'umwana twamanikanaga rwose aho tuvuganye ahangaha cyari kituritse, tuvugane mu tutarashira cyari kiguye hasi. Urafata uburemere bw'ibigori ukuntu bingana n'igisonga ukuntu kiremereye, aho cyabenukiye ho twaje tubakuramo diregiti. Abandi hepfo kugira ngo bapfe twagoye no gusenya, dusabaza imisuma, inyundo, amasuka, ibiti kugira ngo tuzagere kuri wa bandi. Ugereranije iyo manuka iba harimo abantu bangahe? Babageze nko kuri 200 rwose. Havuyemo bangahe? Aho byagiye bishinga bamwe bagasorokamo, noneho ari naho byagiye kwa kundi bipanze, uwo byagiye biguye cyangwa n'igiti, abone bo bagiye bapfanda bagakomereka. None aho hano mubika uwo musaruro wanyu mu bisanzwe muvuga ko hubakiwe kwakira nk'amatona ngahe? Twababwira ko tugeze muri toni 20, ariko noneho zari zirenze cyane. Umusaruro wacu watubutse cyane kurusha uko twari dusarura nyirizina. Wovuga yuko rero kuba hari bitsemwo ibigori by'umurengera yoba rimwe mu mpamvu yatumye hagwa giturika nyine uburemere bwabaye bwinshi bwabyo ko byari bipanze biri hejuru, noneho kirazanga kiraturika, giturika kubera uburemere bw'ibigori ko biti byari bishinze na beto byajya asizwe na zero vidange ni uburemere bw'ibigori. None ubu tuvugana hameze gute? Abo tubwiye bahasize ubuzima baracari ngaho canke harabaha bahakuye bakomeretse bo vyifashe gute? Ubutabazi bwese bajya bita ifumbire ngeragera, inzego zose ziragera n'iz'akarere n'iz'umujyi, ambulance zitwara abantu batarapfa n'izindi zitwara abapfuye bose babajyanye. Wowe ku bwawe hari abo wabuze mu muryango wawe? Ni umuntu yapfusha umugore n'umwana we. Nk'abariko baratwumva shaka kutubwira ubwo bubiko bwubatse gute, bumeze gute? Ni metero 20 kuri zinga yashaka nko kuri 12, kuko buri mutwe uryaga imiryango 2, twigira imiryango 2, badufitemo bloke 68 hari n'umunani bamanikagamo. No kuvuga uwo musaruro wanyu mu manuka ahantu hitaramuye hejuru?
ku nyine hejuru kuko warabaye mwinshi baturutse hejuru nyirizina noneho ku gisenge hejuru kugira ngo tubiturutse hejuru kugira ngo umusaruro uzagere hasi abantu babona aho bakwirirwa numva uburemere byanga bikura bwaturutse hejuru hasi ubwihanganizi burabura. Mu rero hagiye gukurikira iki ubu muri ko muravyifatamo gute? Inzego zose zahavuye bari batubwiye ko World Vision Lab igiye kutwohereza amashitingi cyangwa World Vision yo kutwohereza amashitingi yo kutwikira natwe ngo tugiye gushaka abakozi ejo mu gitondo abafundi bakureho ibi biti n'amabati noneho umusaruro tuwegeranye batushaje amashitingi tubitwikire hanyuma turi kumutwaza sigasigara uyu mutungo tukawushyira hamwe. None hari ubwishingizi mwari mufise ko muvuga muti abakomeretse bafise ubaraba canke ababuze hari inshumbusho zishobora kuboneka? Twari dufite ubuzima gatozi gusa. Samuel Nzeyimana wo muri koperative abaharanira ubukire Gasagara ni BBC Gahuza Miryango muradukurikirana muciye kuri Facebook BBC no ku rubuga rwacu bbcgahuza.com abari mu manuko bwa Uganda muratwumva muciye kuri Radio Kisoro FM. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Kuno tuja kujya mu Burundi aho ibanki nkuru ya Republika y'ico gihugu BRB iheruka gusohora itangazo imenyesha yuko ihagaritse vy'imfata kibanza iyandikwa y'amashirahamwe mato yo guhanahana amafaranga kubera kurenga ku mategeko ngo vyari bitangwe kwibonekeza yuko haramwe muri ayo mashirahamwe canke abiyungunganya muri bimwe vyitwa tontine canke ikirimba bagakora ivyo batemerewe n'amategeko nko gutanga ideni canke kwakira imishahara y'abantu. BRB ariko ivuga yuko dossier yari maze kwakira zizobandanya kwigwa igahimiriza abantu gukora gusa ivyo bemerewe n'amategeko. Navuganye n'urongoye gisata kijeje mu mashirahamwe agira urudandazo rw'amafaranga muri BRB Prosper Ngendanganya ansigurira uko vyifashe. Habaye ihagarikwa ry'iyandikwa kandi nkuko byanditswe muri iyo tangazo hariho amadosiye yamaze gutangwa muri banki nkuru y'igihugu azobandanya akurikiranwa kugira ngo banki nkuru y'igihugu ifate ingingo bivanye nuko yitunganije. Hama kandi hariho impungenge bamwe bavuga yuko kuvyerekeye ngo udushamwe duto duto dose turi mu ayo matontine navuze yuko hoba hariho impungenge zimwe yuko bariko barakora amakosa. Umuntu yotangaza yuko hariho ivyemerewe amabanki ivyemerewe ama microfinance tugahamagarira yuko atamwe n'igihugu n'umwe atashira hamwe na rimwe canke abene igihugu bagiye hamwe yuko bokora ibintu vyemerewe ayo makategori. Ni nko kuvuga ngo nko kwakira amadepo gutanga amakredi ivyemerewe utwo dushamwe duto twitwa yuko ari amatontine usanga ari nk'abantu bagiye hamwe bagatanga amakotization buri mwanya bumvikanye hama hagati yabo banywanyi bakaza barafashanya hagati yabo kugira ngo bahane nk'utugurane duto two kwiyungunganya. Rero twagombye kugira ngo ntihagire umuntu agira impungenge yuko hariho novuga ikintu gishasha ahubwo ibaye nkuru y'igihugu yagombye gusubira kwibutsa ivyo abene igihugu bahamagariwe yuko kizira gukora ibintu bitemewe n'amategeko bareke gukora ibintu vyemerewe amabanki canke vyemerewe ama microfinance. Nimba ndavyumvise neza hari impungenge z'uko uto dutontine uvuze canke bimwe bita ikirimba hari ababikoresha bigakora nk'amabanki bagaca gutanga nk'ingurane canke ideni batavyemerewe. Ego byaribonekeje neza nkuko twagiye turagira amanama akenshi n'aya magroupe financier communautaire tubahimiriza gukora ivyemerewe n'amategeko kandi n'izindi mpungenge zagiye ziraboneka bivange n'amanama twagiranye n'andi makategori y'ama microfinance yuko koko amashirahamwe amwe ayo matontine usanga akora ivyandi ma microfinance akora nko kwakira amadepo y'abantu cyangwa ugasanga baratanze n'amakredi ku bantu atarabanywanyi ugasanga washaka barakira n'imishahara y'abene igihugu kandi batabirekuye n'amategeko. Ni nayo rero mvu ahanini yatumye banki nkuru y'igihugu ifata iyo ngingo yo kuba irahagaritse by'imfata kibanza iyandikwa ryayo magroupe financier communautaire. Izi tontine canke ivyo benshi bakunda kwita ikirimba ntitwovuga yuko kizira ko bikora mu gihe bitarengereye bigakora izo muvuze byagomba gukorwa n'amabanki canke ama microfinance. Ego nkuko byanditswe mu mategeko nuko nayo magroupe financier communautaire yanditswe muri banki nkuru y'igihugu yakira amakotization y'aba membre abanywanyi bayo
hama agatanga ingurane kuri abo banywanyi gusa. Nk'abatwumviza barashobora kuvuga bati none twebwe tuvuge turi nk'abantu 10 tukishyura udufaranga twacu hamwe, umuntu akaza ati mu ngurane nzobungukira, mukiyumvikanira mukandikirana, bakibaza ati ibanki inkuru y'igihugu ibizamo gute ko udufaranga twacu biraba mwike? Kugurana umuntu bibaho, mugabo ibyo turiko turavuga ni nka kurya aye usanga nk'abantu abo 5 canke 10 bagiye hamwe bumvikanye ko bagiye baza barakotiza nk'umuriyoni buri kwezi, ugasanga barumvikanye mwashaka bagahana n'indi ngurane y'imiliyoni 20 canke miliyoni 100. Murumva neza ko ngaho oye tutagiye muri ba bantu novuga ishira hamwe bisanzwe, ahubwo n'abantu koko bariko barakora umurimo w'urudandazo rw'amafaranga rutazwi. Rero ibitazwi bimenyekanye bihanwa n'amategeko, bahurumbira amashira hamwe asanzwe yemewe gukora uwo murimo w'urudandazo rw'amafaranga. Prosper Ngendanganya ajejwe amashirahamwe agira urudandazo rw'amafaranga muri banki nkuru y'igihugu BRB. Papa Francis hamwe n'abarongozi babiri bakuru amashengero y'abakristu bari mu rugendo muri Sudani y'Epfo, igihugu kigeramiwe n'intambara hamwe no n'indyane za politike kuva caronka intayo kwikukira mu 2011. Muri ico gihugu ciganjemwo abakristu, urugendo rw'umwungere wa Kiliziya Gatolika rwari rurindiriwe kandi rwariteguriwe cyane, abantu bakaba bavuye mu mihingo yose y'ico gihugu ngo bakubita ijisho Papa. Ni inkuru ya Mercy Juma ari Juba, mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Aha ni hanze y'umujyi wa Juba, mu gihe imodoka nini abagenzi bashobora kuraramo igeze ku marembo yawo. Umugabo umwe yikoreye umusaraba, undi ibendera ririho ifoto rya Papa Francisco. Abagore bambaye amakanzu y'umweru, bakaba banateze n'ibitambaro by'umweru biriho ifoto ya Papa. Naho mu karere ka Rumbek mu burengerazuba bwa Sudani y'Epfo, ku birometero 400 uvuye mu murwa mukuru Juba, bari bamaze iminsi 9 mu rugendo mu muhanda bagamije ikintu kimwe gusa, aricyo kwakira Papa. Umwe muri bo ni Nitrose Falea. Twaje hano kugira ngo Papa duhe umugisha, tumwita umuhanuzi. Kuri twebwe n'umuhanuzi, azabona ibiri hano abisengere kandi igihugu cyacu kizahinduka. Sudani y'Epfo yashegeshwe n'intambara hagati y'abanyagihugu n'ubwumvikane buke hagati y'abanyapolitiki kuva yabona ubwigenge muri 2011. Gutumvikana muri politiki hagati ya Perezida Salva Kiir n'uwari umwungirije Riek Machar kwavuyemo imirwano yahitanye abantu 400,000 maze ivana mu byabo habarirwa muri za miliyoni. Papa Francisco aramara muri Sudani iminsi 3, aho ari kumwe n'umukuru w'idini ry'abangirikani ku isi Justin Welby n'uhagarariye Kiliziya muri Ekose Ian Greenshields. Iyi ni inshuro ya mbere abo bayobozi b'ibice bitatu bya Kiliziya z'abakirisitu bahurira muri iki gihugu icyarimwe. Kiliziya benshi muri Sudani y'Epfo bayifata nk'ikimenyetso cy'icyizere. Kiliziya niyo benshi bahunze bagana iyi ntambara yatangiraga, ikomeje kugira uruhare rukomeye mu bikorwa bigamije imibereho myiza y'abaturage. Iryo ni ijwi ry'abana bari ku mwicundo wagombye kujyaho abana 4, ariko ubu hariho 12. N'abana bishimye baseka barimo kwishimisha. Aha ni mu kigo cyitwa Be in Hope, bisobanuye ngo uba mu cyizere. Ni ikigo cya Kiliziya Gatolika kiri i Juba gifasha abanyagihugu. Iki kigo giha amafunguro abana bato bo mu miryango ikennye n'abagizweho ingaruka n'ihindagurika ry'ibihe. Inkuru ya Mercy Juma. Tubandanirize muri Kenya, sentare muri ico gihugu yakatiye uwo gupfa wahoze ari umupolisi ku cyaha cyo kwica umunyamategeko yaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abandi bantu 2 bari kumwe nawe, haraciye imyaka 6. Abandi bapolisi 2 hamwe n'umunyagihugu asanzwe umwe bakatiwe ibifungo biri hagati y'imyaka 20 na 30 kubera iyicwa ry'umunyamategeko Willy Kimani, uwo yunganira hamwe n'umushoferi w'itagisi mu kwezi kwa 6 mu 2016. Abo bose uko ari 4 bahamwe n'ivyaha 3 bijanye no kwica vyateguwe, ariko nta muntu n'umwe warebwa nyongwe muri Kenya kuva mu myaka y'1980. Ni inkuru ya Emmanuel Gunza, mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Umukuru mu bakekwa mu bwicanyi Frederick Leleman wahoze ari umupolisi yahanishijwe igihano cy'urupfu kubera uruhare rwe mu gutegura, gushimuta ndetse n'iyicwa ry'abanyakwigendera ryaje gukurikira. Umucamanza yavuze ko ibyo yakoze ari ubunyamaswa kandi ko yari yarabiteguye. Bagenzi be 2 ndetse n'umusivili bo bahanishijwe igifungo kiri hagati y'imyaka 39 na 15.
bose bahamijwe ibyaha bitatu mu rupfu rw'umunyamategeko w'icyamamare Willy Kimani uwo yunganiraga ndetse n'umushoferi wa tagisi barimo. Imirambo yabo yangijwe bikabije yajugunywe mu ruzi mu nkengero z'umurwa mukuru Nairobi. Uyu mwanzuro w'urukiko uje mu gihe hari impaka zikomeye mu gihugu cyose ku bwicanyi n'ubushimusi byirengagiza amategeko bishinjwa igipolisi. Umwaka ushize Perezida Ruto yaseshe amashami menshi y'igipolisi asanzwe atinyitse arega ubwicanyi bukorewe abasivili barimo Abahinde baburiwe irengero mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize mu murwa mukuru. Arakoze Victoria uwo nkunda si Jean Claude Mwambutse nkuko nari ndababwiye murantunga ariko naho tumwanya Yvette Kabatesi mu kiganiro baza muganga. Mwiriweho neza, none turabagezaho igice cya kabiri ku ndwara ya neurofibromatosis. Ubu burwayi buterwa nuko zimwe mu ntungamubiri za proteine bita neurofibromine irwanya ibibyimba ibitakozwe cyangwa ngo hakorwe ihagije, bigatuma umuntu agira ibibyimba haba mu mubiri imbere cyangwa ku ruhu. Uwatwandikiye arakomeza abaza niba umuntu ufite ubu burwayi ashobora kubyara umwana utabufite. Turacyari kumwe na muganga Albin Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Iyo ndwara dutanga 50% by'umwana wacu. Umugabo atanga 50, umugore agatanga 50. Tuvuga umugabo arayifite, aho nyine ntaho yakwepera. 50% yihagarira 100% rye. Abafite 50% bashobora kurwara na 50% bakaba bazima. Ariko baravuga ngo indwara ntizisoma ibitabo, hari ugira umwaka kaza bose bimeze uko, hari n'uwo byeparinya, ariko mu buryo buri scientifique birashoboka ni 50-50. Ariko a condition ko mama nawe nta kibazo afite. Rero ubu iki kibazo cya neurofibromatosis muga hari ikintu mufasha abarwayi ku buryo bwa nyabwo. Turavuga ngo iyo ndwara nta mutigira, igira uburyo bwinshi ishobora kugaragaramo ugukara kwayo. Icyambere wenda nk'umudermatologe nkanjye ni ukureba ko ibyo bibyimba birabagwa kugira ngo umuntu nubwo afite ikibazo runaka, nta nubwo nacyo kibazo cyonyine, hari izindi ndwara zimeze gutyo nyinshi cyane, ariko abe afite icyo nita une qualité de vie iri acceptable, donc abe yaba muri societe adafite ipfunwe nk'umuntu. Ku ruhande by'uruhu birabagwa, ariko hari ikindi gice gikomeye, umurwayi kumuganiriza, bibaye na ngombwa akagira ababaganiriza by'umwihariko inzobere psychiatre ku buryo umenya ngo ni ikindwaye. Uwo murwayi akanasobanurirwa ko ntago ari indwara nk'izindi, ariko menya ngo ikibazo ngize ubu ngubu ese byaba ari ya ndwara, ukanyarukira kwa muganga. Niba ari umuvuduko wazamutse nako umuvuduko ujya uzamuka, niba ari igicuri kugagara ukamenya ngo uragiye. Ni uruhererekane kumenya ngo mfite ikibazo, akabaye kose ndanyarukira kwa muganga. Noneho ba muganga bo bitewe n'igice cyafashwe bavura ibyo wagaragaje. Uyu nanone arabaza ngo ese umwana ukivuka ngo ashobora gufashwa kuruta wenda nk'umuntu bigaragaye akuze? Cyane rwose. Urumva nubwo ya ndwara ifite uburyo ishobora kugaragaramo kwinshi, byose ntago bigaragarira rimwe. Ni ukuvuga ngo niba bizwi ko ushobora kugira ikibazo iki n'iki, kukirinda hakiri kare birashoboka. Harimo nk'abo tubona je wenda kwa muganga bafite imyaka 30-40, ugasanga bya bibyimba nakubwiraga bita neurofibrome na za tumeur royale n'iki ugasanga byaruzuye umubiri wose. Ari nabo bajya batekereza ngo ni ibibembe, hari ubwoko bw'ibibembe bishobora kumera gutyo. Uwo yakugeze imbere mu myaka 40 kumufasha biragoye, ariko iyo bigitangira ushobora gukora uwo mwitozo wo kumukurikirana, kuko ni indwara isaba gukurikiranwa buri gihe. Subiye mu gatoya, ko wumva ifata n'imbere mu mubiri ntishobora guhitana umuntu? Iramuhitana, kuko urumva niyo twavuze ama hypertension, niyo twavuze amagufa avunika, niyo twavuze ibibyimba bifata mu mpyiko, niyo twavuze ibibyimba bifata mu bwonko no ku nzira zishamikiyeho, niyo twavuze ibibyimba bifata mu maso no mu turemangingo dutuma ubwirisho riri buze gukora akazi karyo, niba twavuze ibibyimba bifata mu nda nyirizina, icyo bita amasarcome, amaliposarcome, ibyo ni amakanseri yica. Donc abafite indwara yica rwose, reka mbivuge. Awatundikira avuga ati se mwagira umuntu irihe nama ufite ubu burwayi bwa neurofibromatosis? Ni ukuvuga aho tangiye kuyikeka, ubwo reka wa mugani we no gusoza mpite nibutsa bya bimenyetso byoroshye bibonekera buri wese, iyo bita tache caféolée. Ni cya kibiba ariko kinini ushobora kubona mu gatuza, mu mugongo, kinini pe guhera kuri santimetero 1 kugera kuri 50. Twa tuntu two mu ntoki, twa tubyimba tumeze nk'amasununu
ubona ku mubiri ukabona kamwe dutatu, kandi noneho byatangiye rwose ukivuka nyarukira kwa muganga. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga baganira. Aha rero niho duhereje amakuru yacu kuri wa gatanu. Amakuru yahagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nshimire muri mwese muteze amatwi. Murashobora kuyasanga kandi kuri bbcgahuza.com no kuri podcast.